Jewe uno musi igituma ndi ngaha mbanje gushimira kwanza indongozi za Dikobu kubona banshize mu bo bizeye kuza uno musi ngo bavuge ico biyumvira kugira community yacu itera imbere. Muri make ico uno musi ngiye kuvuga I might not even be popular after this. Ico ngiye kuvuga turiko turondera ingorane aho ziri ariko je ndabona ahantu hari ingorane kanini gose. This is a plea. Tufise ikibazo z'indongozi zacu. Indongozi zacu kwanza ntizemerana. Mwibuke yuko turi muri demokrasi. Hari ama association mesh, hari ama eglise mesh, ico gituma nashimye ko Venayo bari ngaha pastor Venayo ko n'umupastor arafise abarongoye, so he has a power in our community. Ntitwemerana. Kubera iki abarongozi uko turi twagiye hamwe no munsi tutarigira twumva ngo abarongozi badutwara. B'amashirahamwe yose y'abarundi yagiye hamwe bashitse hamwe uko muri ko muraduhubisha nico gituma tutashobora kuja hamwe kubera iki namwe ntimushobora kuja hamwe ari mu muturongoye kandi nta murongozi wa muto umaze kugira association ukafisa abantu batanu ntibakugaye kuko ijya initiative wakoze kugira ushira abantu hamwe nubwo bari 5 batandatu hari ikintu kivuze seke you have the power of leading uko Akagaye mutama vye wanje niwe yanditse igitabo Akagaye ntaho kerewe tutarize ibintu vy'Akagaye mu leaders bacu yaba mu masengero yaba mu ma association yaba mu ma groupe yose mufise turafise ikibazo cyo kutemerana mu barongozi noneho umengo association zaba imigambwe kuko imigambwe niho mu wese ikwegerako muga mwibuke yuko this is non-profit organizations kandi zifise non-bureaucrative nesba right sorry my French is going bad so nimba tuvyumva gutyo uri muri Dikobu uri mu yindi association no kumva yuko hageze ko bavuga ati abarundi dukine gukora iki ico gihe association zija hasi none mwebwe ba leaders bacu ivyo bintu murabigisha abanywanyi banyu yuko hageze yuko tuvuze tuti diaspora burundese utashobora kuyumva ko yuko ngo mu diaspora ngo mu Dikobu sindi mu diaspora no diaspora first umurundi first utwo tundi nutu appartenance tukatuvuga tuti nimba dushaka kuja mu appartenance so kuvuga yuko jewe ndi muri association kanaka ntashobora kuza kumviriza ivyo president wa Dikobu ari karavuga nimba ari ibintu bishobora gufasha igihugu cacu abarundi bene wacu ivyo bintu tutabibonye ntaho turiko turaja ntaho turiko turava rero aba leaders nibatangure kuvyumva kwanza nimba bashaka ko tuja hamwe uno musi ndi muri association kanaka ndi president ari president wanje hanyuma tukayaga nkumva ari kara critica uyundi muri leader first of all when you criticizing that means you missing leadership you should not be a leader utangwe gucritica ngo ujya kora ise kuri kuramwereka yuko ujya ntaca maze jewe nije ndakimaze urumva uri kuramuro kritomengo uri kuramukura muri kwa kundi ko kuva umurundi uri kuramushira yuko ari muri association gusa atari umurundi ivyo rero nitwabishikako nitwabigerako abarundi bari muri diaspora yaba muri Europe yaba muri America tuzovyumva kumwe muguno munsi ndashobora kuja muri association kanaka nkaza numva president ngo ntuje hari abana ngo ujya mu president twagiye ngo ujya association ngo wapi ngo ariko arabahubisha then where are we going abarundi ifoko tuvyumva yuko kuba wato indongozi ikurongora nuko kwanza uyemera kuko uyemeye arafise uruhara runiniya muri community rero abo bantu ivyo bihangange twatoye ifoko bavyumva ko imbere yuko twese tuje hamwe niba banze baje hamwe kwanza that's a plea nibaje hamwe ndakubwiye yuko habaye event abarundi bose uzobona hariya muguno munsi habaye event bazova ngo vyateguwe na association kanaka ngwa ko sindi muri ya association kandi ibintu by'abarundi bose so where are we going to share all the problems that we have ntibizokunda tutagiye hamwe rero ibi vy'ama association mwibuke ko this ni democracy kuja ahantu kubera wavuze uti reka nje kuba mu Dikobu so kuvuga yuko wikuye mu barundi hageze yuko twese tugenda kuba abarundi bakavuga ati uno musi dufise ikivi cyo kuvuga duti turiko turagomba kwigishanya ivya DIY hakaba hari tuvuze ati Dikobu ifise umu specialist mu bintu vya DIY donc nimba ari police hamagara abarundi bose apana ba Dikobu gusa kugira uhamagare bose ntushobora kugenda kubahamagara wewe
ni mpaka ufate wa mu president wabo umubwira uti ebana dufise aka kantu aka events, we need you guys to bring your people. Mugo no muzi ntibishoboka kubera iki kwanza urabagaya uramugaya ujya baje abantu afise nta abantu afise nta abamambara afise deje umaze kugira uko that mindset it's mind virus tutashoboye kuvyumva uko we not going anywhere. Jewe maze imyaka 20 ningahe ndagira nta izi association zigitangura jewe nitwa bagenzi n'ikindi bose ngira bababwira je nta mwasi nta wabaye mugenzi kugira umwasi wanje biranga. Hari abantu benshi bagerageje ngo gutagiye muri association ngo bana ngo ntibishamwe gutagiye muri association none wakambona mu association bose yose uno musi nambaye badge ejo uzobona nambaye yindi badge kubera iki je ndumurundi imbere yuko byose. Rero nimba mparanira gateka ku murundi ahariho hose kwanza president aba ba president dufise uno musi tuvyumva kumwe nimba tuvyumva kumwe they have to show it because up to this moment I haven't seen it. Tworganije abantu zama event mesh abantu ntibaza why free spend almost $10,000 free drinks free food venue so awesome people didn't show up. You know why? Divisions. You know why there are divisions? Our leaders they don't communicate. So how you expect abantu batoye ngo baze communicate when the leaders don't communicate? Because nimba nemese mo ko ari president wanje ivyo ambwira nivyo mbona kuko ndavuga ati he is my leader. So nimba mbwira ati abantu ukaje hariya ntibiza kugenda neza I can't that resonate in my mind. So our leaders need to understand that all the stuff that we are doing barafise power. To be a leader is not something just moindre. Muga twebwe no munsi umenga abantu bose twatoye twitoreye turabagaya nabo nyene entre bakagayana. Uno munsi tutavyumvise uko ibi byose tuko turagira tuzogira planning tugire ngahanye tuvugire ngaho twiryoherwe tugiye bizoherera hehe kubera no munsi navuga nti okay iyi nama ni nziza twese turaryoye kuko urashobora kuza ukavuga ibiri akari ku mutima mugabo vyari vyiza wose yuko twumva ngo inama y'aba president bose barongoye amashirahamwe y'abarundi ama groupe bose bagiye hamwe no munsi baje kwigira ku kibazo. Iki kibazo tuko turavuga ni ikihe twokora kugira tubone ingorane kuko je no munsi nimba nta fisa association ntwara hari abandi muri ya association bafise ingorane nyinshi bazizanye ari president azazanye ingorane 15 juro munsi nazanye imwe kubera ari ivyo niyumviriye mugabo ni haza president 10 ibibazo 150 bizoba bihavuye. So we cannot just start from the top, we have to start from the bottom. So let's recalculate the way we're doing things. We need to change our mind. People always say our mindset is not right. We're not doing things right. We have to ifo kutuvyemera tutemezanye kwanza ngo tuvugisha nyukuri umuntu amenera inda ku rutoki ababoni babivuga menera inda ku rutoki naho turiko turaje tukuma duhendana ukabona ngo uje president twagiye association ne president twagiye association mugatwenga mwumvise umwe ugaje bari mu critique ngo heyanana ngo ujya ngo ntari icamazi ngibiki nibiki ivyo nanje nk'umunywanyi ashise uno munsi nkumva vuze kujya cavuga ati kumbe harimo gasorobo dufise abarundi beshi baje muri Arizona handiko ibindi ko navuga sivyo muri Arizona gusa nivyo mu ma states no muri Europe nagiyeyo narabonye dufise ingorane zimwe aba leaders don't go together umengo nama church they don't even turafisa pastor beshi. That's the challenge I want to see. Can pastors come together kugira abantu barongoye babo babashire hamwe bavyumve kumwe tugira n'Imana ubu dufise a government that understand to work as one. Leta mverete nkozi hari ibintu vyinshi tugiye hamwe no munsi tugiye hariya tukagenda dufise ketati ni ibi dushaka gushikako ndazi bazotwumviriza mumaze kuraba murambabarira ndiko ndarandira kandi siza gusubira kuvuga. Mwibuke harigeze kuza umuntu turamubwira ingorane dufise ngaha muri Arizona umuntu afise afise icubahiro mu Burundi turamubwira tuti twebwe ngaha turafise ingorane muri diaspora hari abantu yo barugisa amahera abantu bakirungika amahera
twaciye mu bundi buryo bwo gutrisha kubera iki kubera guverinoma yazibiye iki aho umuntu urungitse muri Western Union baguha amarundi uno munsi baguha amarundi ntibikunda ntibishoboka ifo kumuha amadolari akaza kwivunjira ahandi uwo muntu yarashitse hari arabikora turamubwira uti twebwe ngaha iyo tuje duba dufise vacances z'amezi z'indwi zitatu ugiye ukaapplika ikintu cyose akubwira ngo rindira indwi zitatu zine ugasanga is now within that window ugasanga uragiye utagishitseko uno munsi babishitseko. That's the kind of leadership that we want. You talk about it, you do it, you prove it. So my leaders here, zana probleme zanyu z'aba leaders mwicare hamwe mwumve ko aba leaders bose ndabazi batwara community z'abarundi ni muje hamwe mutubwira ati twazanyiza ingorane turabe yuko mu mwaka umwe community y'abarundi cyane nka muri Arizona tuzobaha example mu yandi ma state yose no muri zindi Europe zose ko zose bavuga ati kumbe this should be a headquarter of diaspora. Thank you. Je nagomba mvuge nishura gatonya ku bintu pastor yaje kuvuga pastor ni ibintu by'inkora mutima gose twari turi kumwe nawe muri semaine iheze mwarabimenye mwese hariho inama dikobo yari yakoranije inama au niveau fédéral dikobo konti iri muri Arizona gusa iri mu state presque yose agize Amerika hari hahuriye ngaha rero muri Arizona abarongozi ba dikobo mu state hama kwa Mungu niho munsi twakrotira iyo nama ico kibazo pasteur avuze cyabaye ikibazo twashize muri mu byo tuzokora kwegeranya abantu bose kwegeranya abarundi bose ntihagire n'umwe ataba ari muri dikobu twavuze dikobu kubera ari shiramwe ryacu bashaka bari mu yandi nta kibazo mugabo tushaka kubashira muri dikobu bose twese dukorere hamwe niho twaciye tunasaba n'umukuru arongoye dikobu ko twokwitaho gose ikintu cerekeye imiryango famille ko diko turukrita abantu hama kuco pasteur ko aravuga cerekeye kutemerana nagomba mvuga ikintu kimwe sinzi ko murabona ko abarundi turafise sinova ngo n'umuco ari umuco wari namubi gose turafise ukuntu tutemera kuba munsi y'uburongozi abo bantu bose wavuze kuzi barongoye amasociation nanje ndabazi turayaga bamwe kugira umubwire aze mwicarane mugire uburongo mushigire association imwe yaguke mushobore gukora ibintu vyagutse ntiyemera atari we yayishinze uruba abarundi turagoye abarundi dushaka kuba ntidushaka kuba munsi y'uburongozi ntari chef nta wundi muntu kandi ivyo murabizi na hari iwacu nuko bimeze sinzi ko iyo mico twayizanye no ngaha muri Amerika urumva abona ati naratanguje association tant que ntari president sinemera kuja mu yindi kuko sura kwitwara president wanagomba dikobu ndashimira abayobozi ba dikobu twanavuganye tuti kubera dushaka kuzana abantu benshi bashoboka abarundi benshi bashoboka muri dikobu tuje hamwe dukora ibintu bikomenga muri Amerika mbese no mu gihugu ciwacu tugende tujanye imigambi mu gihugu ciwacu tuzoraba ukuntu twagura board dushiremwa n'abandi bantu bashaka kutuzanira ivyumviro bishasha ni kuvuga abantu twara ama association baba chef wa association bashoboye kuza tukaja hamwe boja no muri board simba kango yitwa umukuru mugaja muri board n'ahantu ashaka gufatira fatirwa ivyemezo bikomeye akagira ijambo ivyumviro vyo bigashikirizwa hama twese tukevaluwa ahantu hamwe muri dikobo naco gituma dikobo yagiyeho no gutera iterambere ry'abarundi bose bari ngaha muri Amerika. Hama rero ndashima ibiganiro nk'ibi byabaye no munsi kubera twari twaranabivuganye tuti turanabwira n'abandi bantu bari mu yandi ma state bagiye bavuganye tuti ni mugende iyo muri mugende mu recruiter mugira abantu mwigisha dikobu natwe niyo ntumbero dufise ibiganiro byabaye no munsi ndashimira umukuru wa dikobu kubera yumvira ikiganiro hakiri kare gose kiri mu ntumbero yo kuzana abarundi bose nkuno munsi nimba ntihenze hari hatumiwe abarundi bose bafise ikintu bozana ngaha tukayaga ntibaravye umuntu ngo mu dikobu ntibaravye ngo niki abashoye kuza ngaha nibaza ko mwese mutarinjira muri dikobu
mwese ntimurinjira muri ko mbwa mwaje mbwa harabataje kandi batumiwe. Urumva rero intumbero ya dikobu niyo kurasambura abarundi bose bari mu bisagara byose bigize Amerika, mu state agize Amerika. Ubu rero twebwe ngaha nk'abantu bari muri Arizona, ikiganiro ni ikiganiro ca mbere gishobora kubica hazoza ca kabiri, ica gatatu, ica kane, dutumira abarundi bose nabo bantu bose bari muri ayo association baze ngaha tuyage. Uno musi abaje bose abadikobu turashima ko mwaje, kandi muriko muravuga ikiganiro categuwe na dikobu mugane caje mu badikobu. Mubwira nawe atashoboye kuza kandi batumiwe ko ndabizi ko batumiwe, ndabizi ko babizi. Bashobora kuba bataje kubera bafatiriwe bibaho, ntawe uvuga ngo ntibaje kugushaka kwabo bafatiriwe, ko twizere yuko muzokurikira atazofatirwa. Urumva amakenga umushinga naye pasteur afise, twese turayafise, mugabo intumbero ya dikobu niyo kunywanisha abarundi bose bari muri Amerika. Twebwe twahereye ngaha muri Arizona hari aba association menshi, hariho baho nayibayemwo nk'umubambara asanzwe, hariho n'izindi. Turakeneye ko nabo baza abayitwara n'abayishinze, kuko hari abayitwara ubu n'aba membre fondateur baze ngaha atuyage, tuje hamwe twumvikana ukuntu twoja hamwe. Izina n'ibintu bisanzwe, president ari flexible gose, kwegeze kuvuga ati izina si ikintu gikomeye gose. Bashaka kwinjira muri dikobu boja no muri board, kandi ivyumviro vyabo byoshikirizwa. Apana ko tugira ubushira hamwe 15 20 atabushika buguma bwicaye buri ku mazina gusa, kandi ushobora kugira imwe kadukomeza tugashika kure twese. Amakenga mufise niyo twari dufise natwe. Intumbero ya dikobu niyo gushira abarundi hamwe bakagira vision imwe. Mwumvise n'ukuntu dikobira mukanya, n'ukuntu ushaka gushira abantu n'icumviro kimwe n'ihangiro rimwe. Urumva ntacobuza yuko amashirahamwe yose ari nga muri Arizona atoja hamwe. Nuko rero turashimira abashize hamwe abarundi bashishije muri dikobu. Turashimira ibiganiro muriko murategura. Madame uzobandanya utegura ibiganiro byinshi, uciye muri dikobu uduhuza abarundi benshi, tuvuye ku bintu byinshi, duciye ku mayangi ingorane dufise. Ingorane ni nyinshi gose, naho twofata ingorane imwe tukayidebata ko twovuga amasaha menshi. Sinashaka kurandira nanje, nagomba ndeke abandi bavuge, ariko ayo makenga mufise, mwana mufise monsieur bagenzi, n'ikindi na makenga na dikobu ifise, ari naco gituma yavutse kugira yatorire nyishu ishira abarundi hamwe. Ubwo budumbi buhave twese tuje hamwe. Mbese naho bogumana ama association yabo, hari uko nashobora gukorana hamwe tugakora tukaduza ikivi twese turi kumwe, bitwa babaho twitwa dikobu tugakorera hamwe nta kibazo, ko twese turabarundi dushaka ineza y'imiryango yacu, dushaka ineza gufashanya no gutera imbere. Twona korera hamwe tutari na bamwe, tutari muri association imwe nibisanzwe, hako dushoboye kuja hamwe naho nyine navyiza. Nuko rero sinzi ko narandiriye ijambo ni gwanyoye kugira Imana. Urakoze cyane Roa, urakoze cyane. Ibiganiro nk'ibi ni ikinyene, intumbero niki ni uko twumva ibibakiye umwe nibibakiye uwundi, hanyuma tugashira hamwe inama n'ingingo. Rero uko tuja ku musozo, nagira nsabe umushinga naye Samuel ahagarariye dikobu. Urumva ko hagumye hagaruka ivyo dikobu ikeneye kuzogerako canke ivyo isanzwe ikirakora ubu. Nagira ndamubaze nk'umurongozi, ni ikibazo ni kimwe gisa n'icabandi, mwebwe nk'umuyobozi wa dikobu canke nk'umurundi ari ngaha nawe kandi hamaze igihe, mwebwe ikibazo nyamukuru mubona namwe ni ikihe? Hanyuma ku bijanye n'ibibazo vyagiye birabazwa, nimba ari ico mwoshikiriza ari guhumuriza bamwe canke ibijanye kumbure no muri agenda mufise mu gihe kiri imbere, ushoboye kuvuga bimwe nyamukuru mu vyo mutegekanya kuzokora hamwe nk'umugwi nk'uyu muryango wa dikobu, nk'uyu muryango w'abarundi, vyo bibihe aho tuja nihe bijanye na vya bibazo nyene dikobu ikeneye gufasha gukemura. Murakoze. Ubwa mbere nagomba nshimira amaze kuvuga, bose bavuze neza. Ni ikiganiro ciza kandi ni cyambere nkuko mwabivuze. Biragaragara yuko rero dufise ishaka twese ryo gukorera hamwe. Iyo tuvuga ibibazo tuba turiko turakira, iyo tutabivuze tuvyirengagiza bitugumamwo. Dushobora kwibaza yuko atabibazo bihari, mu gihe ibibazo bihari.
nico gituma rero iyo abantu bariko baravuga ibibazo nkuko bagiye barabishira habona ni kimenyetso cerekana ko tugomba gukira ingwara. Ariho cangaruka kuri pasteur bagenzi bijya bavuze yuko abarongozi dufise ibibazo, nego nivyo nitwe tubitera, ariko kandi natwebwe abarongozi hari gihe tugira ishaka ryo gukemura ibibazo, hanyuma abanywanyi nabo nyene b'amashirahamwe atandukanye nabo ntibabone ko ari urukiza kuri bose. Ikica abantu bakiye gutahura nuko mwabivuze neza, abarundi ntitwemerana, turacafise umuco mubi wo kudashigikirana no kugwanyana. Barabo wabikoze ntibaraba ico yakoze, baraba biriko bikorwa nande, ujya ninde ariko arabikora, ujya muntu abihagarariye ninde, yatumwe nande. Umuco mubi, uwo muco mubi rero niwo turiko turagerageza kugwanya kugira ngo umuntu wese yumve ko tudashigikira umuntu, dushigikira igikorwa. Hamwe twese twumva ko dushigikira igikorwa ntituzosubira kugira ingorane. Nk'ubu nk'akarorero hariho isabukuru nziza cyane kirategurwa, dukunda Burundi. None tuvuze dukunda Burundi, hari umwe atiyumva gukunda Burundi? Mugabo ntikizobuza ko aratangura kuvuga ngo vyateguwe nande, birimwo bande. Nk'ijyandwe hari abarundi baba mu mahanga, dukunda Burundi nk'iki ni kintu umuntu undi wese ahari kwisi yateza gushiramo kuboko agaterera. Aha rero tubaye turivuga imbere y'igihe, nshimira nabo twari kumwe ngaha mu nama, twayaze neza cyane. Dukunda Burundi ni kimwe mu biteramo bizobera i Bujumbura, byo bita home diaspora coming. Ha murundi wese tumubwira tuti uri mu mahanga, erekana ko ukunda Burundi. Nk'umugambi wa mwunganire utegurwa na Dikobo buri mwaka wo kugurira abana ibikoresho by'ishuri, impfuvyi, abapfakazi. Cyari igikorwa ciza kandi kirakogwa mugacokogwa mu gihugu cyose ku munsi umwe, mu gihe abarundi bose bumva ko ico gikorwa cabo. No kuvuga rero turiko turaza nibinyene niyo twatangura kubona ibikorwa ntitubona umuntu, tukabona twese twibonamwo, niho bizoza. Nico gituma rero Dikobo tuvuga tuti tugizwe n'inkingi zitatu: ni development, initiative na cooperation. Ivyo nivyo bitugize. Tugizwe washaka n'imperekeranye zitatu ni Dikobo. Naha rero muri Dikobo tutagomba kubona umugwi w'abantu, tugomba kwibonamwo twese. Hari ibibazo byinshi bivugwa mu ntamatama, n'ivyamoko nuko mutabivuze byarahaciye utudumbi hirya no hino. Nico gituma muri Dikobo tugomba ko umurundi wese yibonamwo, abahutu, abatutsi, abatwa, twese turi muri Dikobo. Atavyo kuvuga ngo irishira hamwe ni ryaba ni ryabariye, naho abarundi bose bibonamwo. Ico kirahambaye. Nico gituma rero ngarutse ku vyo passer yavuze, leadership ni yinyene, uburongozi ni bunyene. Wowe uri ngaho muri leader, erega hari no babona ibibazo batacima kuza kubivuga ku ahabona, bagoma bivugira mu ntamatama, mugabo ntibemera kubivuga. Iyo uri kurabivuga nuko wiyemeje kuzobitorera umuti, ntubivuga ngo ucugenda. Ivyo mwavuze rero nibaza ko Joseline yavyumvise, mu biganiro bizokurikira bizodufasha kuja idonido kugira ngo dusesangure, turabire hamwe ivyo bibazo vyose n'ingene vyotorerwa umuti. Passer yavuze ibintu vyiza, abarongozi turi mu batera ibibazo, ariko kugira ngo dukire nuko nyene umurongozi yiyemera, bamuhamagaye araza kubera ikaza, nuko afise message atanga. Utaje leadership, nubwo passer yavuze ngo tureke kuba kritika, critique irakenegwa critique sometime irakenegwa. Leadership nuko twemerana yuko umurongozi nuwemera ko n'uwundi murongozi ashoboye kujya babivuze. Ivyo bizodufasha cyane muri kazoza. Ngiriye ko rero kuvyo je mbona batashitse ko bandi, nuko dufise abantu benshi bize ngaha muri Amerika. Mugo ugiye kuraba, ngaruke kuri pasteur ikibazo ciwe, ugiye kuraba agerageza gushira hamwe abarundi no kubegeranya no kugira iki, nabo bantu nyene usanga ari bato bato, abantu bize baminuje cyane. Turabakeneye muri Dikobo, turabakeneye muri ayo mashirahamwe kugira ngo nabo bagire uruhara mu iterambere no kwiyubaka kw'abarundi. Nico gituma rero Stella yabivuze, bariga mugabo ntitubona iyo baja,
cyane cyane ntibagaruka muri community y'abakujije ngo bafashe baterere bafashe ko gwaruka. Ico kibazo rero ni nkoramutima ko abantu bize amashuri ngaha bahejeje baza bakaja hamwe. Nico gituma dikobu dufise iyo migwi yose, tugomba ko abantu bize bagira umugwi wabo naho baganirira nimwe Stella yavuga, kugira ngo hashobore kuvamwo abafasha abandi mu bisata byose bitandukanye. Ico rero nibaza ko gihambaye, nkagira ko ntera kamurera abantu bari ngaha bagira amahirwe yo kurangiza amashuri ko boca bagaruka kugira ngo bafashe abandi. Ndangiriza rero kuri iki kintu cyo kuba nyamwigendako abantu benshi bumva ko bashoboye. Iyo akora afise amagara meza, afise udufaranga, agoma yumva ko ashoboye, icyo akora no kurya amahera gusa, ntashobora kuja hamwe n'abandi. Mugabo murabona yuko uko iminsi igenda iyo ubuzima buhindutse niho ubona abantu batangura kuvuga ati yamara kuja hamwe byafise akamaro. Nico gituma rero ndabahamagarira yuko amadolari 10 twaka yo kumunwanyi no guterera buri kwezi n'amahera make. Rero nabasaba ko abatarinjira bakwinjira muri dikobu, ariko kandi jewe nk'umurongozi mukuru wa dikobu nkabwira abandi barongozi bose b'amashengero b'amashirahamwe atandukanye babikorera twabo, twebwe badutumire mu bikorwa bariko barakora. Twe tuzobashigikira, tuzobumviriza, ico cyose gisabwa ko tuja hamwe tugikore nk'abarundi twiteze imbere, kuko ubuntu buri yabwa kandi umwuko nikiriko. Murakoze.